Eka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Abatwumviriza muri nga mu gihugu cacu Burundi, abatwumviriza muherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, nawe mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, tubahe kaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, nawe mwese muri bisagara bitandukanye muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguri. Eka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi wacu kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri kamusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazojyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politike, umutekano n'agati y'akazi na muntu mukatoruzwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mbaye kaze rero kuri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, kandi ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru adushikiye. Ubwo nanone umwe mu basirikare bagendanira umukuru w'igihugu nanone umutekano wa nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye vyasubiye rero kumenyekana yuko bahari nanone uri fise umugambi ukomeye cyane wo kugandagura Prezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo rero vyace bitera uruhagarara na cyane mu bacungerera umutekano w'umukuru w'igihugu, ari vyo nyene amakuru akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu n'amakuru ava mu igendereza yemeza. Muze kunyemera tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, kandi tuze gutanga umuco kuwoba nanone yarungitse uyu musirikare kandi yahaye misiyo uyu musirikare kugira ngo agandagure Prezida Evariste Ndayishimiye. Haheze imisi itari mike humvikana yuko Prezida Evariste Ndayishimiye yoba ari mu misi ya nyuma, na cyane nk'uko abategetsi bamanga mu gihugu c'u Burundi vyagiye bimenyekana yuko bamwe mu basirikari bagendanira na cyane abaperezida bo nga mu gihugu c'u Burundi bamwe aribo bagira uruhara rukomeye cyane mu kubagandagura. Dufatiye ku kungene umuyisi Prezida Petero Nkurunziza yacikanye, biraboneka yuko na Prezida Evariste Ndayishimiye yoba ageze ku iherezo ryiwe, biboneka yuko umwanya ku mwanya yashobora gutangazwa urupfu rwiwe. Prezida Evariste Ndayishimiye bibaye mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ava muri service d'urance nyuma yoyo yemeza yuko aba basirikare mu nyuma z'uko General Jirende wo kubgayo akuwe mu bagendanira no mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu, haciye haduka urwaduka icoba n'igishika na cyane muri abagendanira umukuru w'igihugu. Biboneka yuko bamwe bafise inkeka yuko Evariste Ndayishimiye yoba yaragambaniwe n'abatari bakeyi. Uyu mujenerali akomeye cyane yoba yapfungiwe ke, muze kunyemera tuze kubigaruka ko bibaye mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye wewe afise icoba n'igishika vyose ko ashobora kugandagurwa. Abikekwa biravuga yuko ho barimo General Jirende wo kubgayo, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobaca batazira Ndakugarika, urongoye igisoda cacu General Prime Niyongabo. Bikavugwa yuko kubwa amakuru akomeye cyane ava muri service d'urance nyuma no mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza yuko aba bose baba bafise uruhara rukomeye cyane mu kugandagura Prezida Evariste Ndayishimiye. Ninde yoba ategerezwa guha isuma Prezida Evariste Ndayishimiye nyuma z'uko nyene cubare General Neva ahejeje kwikura ko abategetsi batari bakeyi? Biboneka yuko abahora bakorera mu biro vy'umushikiranganje, abakorera bahora mu biro vy'umukuru w'igihugu, abatari bakeyi bahejeje gutabwa mu mvuto, abandi bakakugwa mu mabanga. Evariste Ndayishimiye we ubwiwe niwe nyene yishikirije yuko na cyane kubw'indongozi idategerezwa gukora ivyo ijejwe izoca ikugwa mu mabanga ahubwo agashirwa ko abashoboye. Biraboneka yuko Evariste Ndayishimiye yatanguye kwiyegereza na cyane abo mu baryango biwe. Evariste Ndayishimiye nk'uko amasoko yacu avyemeza, ico yagereza uyu musirikari watawe mu mvuto kirateye ubwoba, ari naco nyene tugira ngo tuze kubasigurira kandi tuze kukigaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka rero mu yandi makuru akomeye cyane, turaza kubashikiriza ibijanye n'urubanza rwa General Nguyo Umusirikare waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi, mu nyuma z'uko yunguruje urubanza rwiwe woza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Biravugwa yuko amakuru adahumuriza ahejeje gushikiriza. Turaza rero kugaruka ku mushikiranganje wa mbere nanone baradana afise imvugo y'umuvyeyi. Nibwo bwa mbere vyaboneka nga mu gihugu cacu Burundi, mu nyuma z'uko abandi bashikiranganje bama bibonekeza amajambo adahumuriza abanyagihugu, ariko uyu mushikiranganje yatunguye isi nzima, aho nyene ibimenyesha amakuru bitandukanye vyatanguye kumwandika ko bivuga yuko ari wa akarorero. Turaza no kubashikiriza amakuru avugwa mu gihugu cibanyi ca Kongo mu nyuma z'uko abantu batanu biciwe mu myiyerekano imangine, niko amasoko yacu avyemeza. Tubahe kaze, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye.
Dufatiye ku majambo akomeye cyane ya Prezida Evariste Ndayishimiye yemeza yuko indongozi yose itegerezwa gukugwa mu mabanga mu nyuma z'uko ibonetse yuko itabandanye kandi idashoboye gutwara. Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ari mu bihe bibi bitoroshe na gatoyi, biboneka yuko ari umugambi ukomeye cyane wo kumuhagarika umutima bivanye nuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ata muntu n'umwe asigaye anezerewe nuko Prezida Evariste Ndayishimiye yobandanya gutwara igihugu cacu c'u Burundi mu bihe bibi vy'amatora. Ubwo amatora yegereje biraboneka yuko umukuru w'igihugu yoba ashitse aho umwasi ashaka, aho umwanya ku mwanya ashobora kugandagurwa igihe c'amatora kitarashika. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye, munyemerera amakuru yacu tuyatangurire ku rubanza rwa General Nguyo Bunyoni woze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Bunyoni yunguruje urubanza. Waze ari umushikiranganje wa mbere Nguyo Bunyoni yunguruje urubanza mu gice ca kabiri ca sentare ntayinyuzwa ku igenekerezo rya 2/0 mu mwaka wa 2024 nkuko amakuru ashikira Burundi News TV yo nanone avuga, kandi ayo makuru akaba yaradushikiye ku ijoro ryo kuwa 9/0 mu mwaka wa 2024 abivuga yuko uwo mugabo yahoze akomeye cyane mu ntwaro y'u Burundi yanyene icubaro General Major Evariste Ndayishimiye yaciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose mu ntango za munyonyo guheze. Sentare ntiragira ico ishikirije kuri ngo ishinge umunsi wo kuburana mu idonido bimenyeshwa na cane n'umushingwamanza wiwe Prezida Gatoto. Inkuru ya Burundi News TV ibirego vyajanye na cane vyajanywe muri sentare ntayinyuzwa y'u Burundi iri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kuwa 2/0 mwaka wa 2024 nkuko umushingwamanza wa Bunyoni Prezida Gatoto yavyemereye Burundi News TV. Nubwo biruko nkuko avyemeza, sentare ntiragira ico ishikirije kugira ngo ishinge umunsi wo gusubira mu kumviriza imanza mu idonido. Ni mu nyuma z'uko General Nguyo Bunyoni yari yaciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose ku w'indwi munyonyo mwaka wa 2023 inyuma y'urubanza rwihutishijwe rubera mu ibohero rikuru rya Gitega ku mvo z'umutekano na cane w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nuko abanyagihugu basabaga yuko urubanza rwa General Nguyo Bunyoni rudashigwa mu ibanga. Baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kuruburanisha gihutihuti kumva zuko hari amabanga akomeye cyane afitiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi vyahora bikogwa ku rupfu rw'umuhisi Prezida Petero Nkurunziza. Ivyo vyose bikaba vyarakozwe mu buryo na cane mu mpisho kugira ngo General Nguyo Bunyoni ntagire ico ashikiriza imbere y'abanyagihugu. Mukuru wa politiki Gitega niho ivyo vyabereye, aho apfungiwe kuva muri Mukakaro. Mu nyuma z'uko hagiye hakurikirwa ko amakuru akomeye cyane kugira ngo General Nguyo Bunyoni atazogera ico ashikirije. Ariko mama buntu Denis Bucumi Nkurunziza niwe nyene yabaye hafi General Nguyo Bunyoni mu nyuma z'uko iyo yoba adahari General Bunyoni ashobora kuba yaratowe ikiziga nkuko vyama bishikirizwa nabo mwigendereza bahora bashikiriza amakuru y'ububeshi avuga yuko General Nguyo Bunyoni yoba yagandaguwe. Uwo yahoze ari umugwanyi na cane w'umuntu bivugwa yuko rero yagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu, gukoresha ibintazi mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kugerageza gutembagaza umukuru w'igihugu n'inzego zatowe, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu ziwe, gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere, gutunga ibigwanisho adafitiye uburuhusha. Sentare yategetse kandi ifatwa ry'amatungo ya Bunyoni agizwe n'amazu n'imiduga n'itongo, niko amasoko yacu avyemeza, kandi umwe mu baryango ba General Nguyo Bunyoni akabidomako umukono. Nayo ayandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nkuko twebabwiye mu fiyofunyo, uyu mushikiranganje Lordine baradahana afise imvugo y'umuvyeyi kwere. Nga mu gihugu cacu Burundi twama tubona inkozi kibi mu bushikiranganje mu ntwaro bikavugwa yuko ibiriko birahakorerwa bari akamaramaza. Uyu muvyeyi yagaragaje akarorero kandi yatanze umuco kuvyerekeranye n'ibiriko birava nga mu gihugu c'u Burundi. Naraye numvirije uyu mushikiranganje aho nyene yari ayejeje imbere y'inama nkenguzamateka, araryoshe cyane kuvyumviriza, ariko aravuga uwumwumva na cane ubuntu n'ubuvyeyi. Ni uwa mbere numvise nk'umushikiranganje avuga nkawe. Sindabizi ko azi gufata ingingo zikomeye, ntawe turaganira mu bo bakorana, ariko arumvikana ko amenyereye rwose ibijanye n'igisata c'amagara y'abantu. Kubera iki abaganga b'abahinga baguma bigira mu mahanga?
Iki ni ikibazo gikomeye cyane gihanze igihugu cyacu Burundi muri kino gihe ibintu bitoroshe. Abaganga bakomakomeye barabandanije berekana ko mu gihugu cy'u Burundi badafise akaryo ko kubaho, naho dufise baguma rero baja mu bindi bihugu. Aho hari ku igerekerezo rya 29 mu Cankuzo ubwo Prezida Evariste Ndayishimiye yasiguye ko abaganga bariko baraja hanze kubera badakunda igihugu cabo. Dr. Leodine Baradana we nyene arabatahura avuga yuko baja kurondera ubuzima mu makungu. Umushikiranganje Baradana nanone yarerekanye ingene umushara w'abaganga bo muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko rero umuganga w'umuhinga ahembwa amafaranga ashika 650 vy'amafaranga y'u Burundi, hafi amadolari 200. Mu gihugu cy'u Rwanda umuganga w'umuhinga ahembwa 1,300,000 y'amafaranga y'amanyarwanda, amadolari 1000 arenga gato. Kenya naho umuganga nanone w'umuhinga ahembwa amadolari ashika 3,000. Mu nyuma z'uko mu gihugu ca Tanzania nk'uko twari twabibashikirije umuganga w'umuhinga ahembwa amadolari 1,300. No kuvuga ko umuganga w'umuhinga mu Burundi agiye na cane agiye mu Rwanda ahembwa inshuro 5 ayo ahembwa mu Burundi, nayo muri Tanzania umushara wiwe uwirwiza 6, agiye muri Kenya naho uwirwiza inshuro 15. Baradana aratahura ko hari abaja na cane kurondera aho bofatwa neza, akipfuza ko hobaho akarusho kukungene umuganga afashwe mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo biruko ntiyarabwe ryiza n'umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye, umwanya ku mwanya ashobora kwagiriza kugumura abaganga b'abahinganga mu gihugu cy'u Burundi. Ikibazo c'indembe zitakirwa mu bitaro birashikana cane mu bitaro bakanka kwakira umuntu w'indembe. Kuri ubu ngubu rero ushobora kuba nanone uwuhejeje kugira isanganya ngo nuko udatanze ingwate, yemeza ko bazoriha amafaranga y'ivyakozwe na cane mu kumuvura. Baradana yibukije ko kizira kwanka kwakira umugwayi aremvye ngo nuko atatanze ayo mafaranga bita ingwate. Umushikiranganje Baradana yibukije ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2019 rivuga ko umuganga ari kuriwe kuvura iyo umugwayi ashitse mu bitaro. Igitangwa na cane inyuma y'amasaha 48 iyo bari iyo ngwate. Baradana avuga ko agiye gukurikirana ingene iyo ngingo yubahirizwa. Ni mu nyuma z'uko rero tuzogaruka kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'uyu muvyeyi atanguye kugaragaza akarangamutima na cane biboneka yuko iyo bahari bimwe agiye guhindura ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu nyuma z'uko turiko turabura abahinga berekeza mu makungu kurondera ubuzima bwiza. Dufatiye kuri ayo makuru, wewe uri kumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV, wumva koko iyo ngingo yo kwakira umugwayi aremvye hatanzwe ingwate iriko nanone irubahirizwa? Nibihe bitaro biriko nanone vyimonogoza mu kuyihonyora? Ni mu nyuma z'uko ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, uko twibabwiye mu fuyo twababwiye yuko tuza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abantu bashika 5 biciwe mu myiyerekano Imangina. Hari kuri uyu wa mbere imiyabaga ivuga ko nanone ari abagwanyi bo mihari yo kwigwana ko Wazalendo yatunganije imyiyerekano Imasimbembe na Kisitu. Ni mu nyuma z'uko Kasitu nk'uko amasoko yacu ariyo ni muri komine Mangina muri teritwari ya Beni intara ya Nord Kivu ubuseruko bwa RDC. Abantu bambaye impuzu y'igisirikare ca RDC bararashe urwo rwaruka, abantu 5 baciye basiga ubuzima. Kubw'inkuru ya Burundi News TV, iryo bara ryaguye hagati mu myiyerekano. Ni mu nyuma z'uko abasirikari ba Kongo barahashitse bashatse gushiragiza na cane abari mu myiyerekano, abo nabo nyene baranse gushira mu nyuma z'uko mu ngiro iryo tegeko ryo guhagarika iyo myiyerekano. Abasirikari baciye bugurura umucanwa kuri uwo murwe. Biravugwa yuko rero ibara ryaciye rigwa rero vyiganwa n'ababibonye. Babiri muri abo nanone bariko muri iyo myiyerekano baciye bapfira aho nyene nk'uko amasoko yacu avyemeza. Abandi benshi barakomereka kubw'amasoko yaho nyene atomora ko abantu 3 bakomeretse bahavuye bapfa mu nyuma. Ubwo bisiguye yuko 2 bapfuye ako kanya ariko 3 bapfa mu nyuma, ibitigiri vyabo bapfuye bikavugwa yuko rero ari abantu bashika 5. Uwo nanone ivyo vyatumye abanyagihugu benshi bahunga bava Imangina berekeza mu mazone atandukanye bibaza ko arimwo umutekano. Atavyinshi asiguye
burugumesere arongoye iyo komine vy'imfatakibanza avuga ko abo arongoye bahunze ku bice bishika 80%. Ni mu gihe nanone twandika iyi nkuru mu gihe abamenyesha makuru bacu bariko barakora amatohoza, igisirikare ca Kongo ndicari bwasohore itangazo kuri ubwo bubisha bwakozwe. Kuva mu mpera z'indwi iheze umutekano wagumye uhungabana imangina inyuma y'igitero cyo ku kirindiro c'abasirikare cakozwe n'abikekwa ko ari abamayimayi. Abanyagihugu bagiriza abasirikare guhungabanya igisagara ca Mangina na cane cari cagarutsemwo impore inyuma y'ibitero vyinshi vyama bihibonekeza. Kubw'impunzi zacu ziri muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ziragaragaza yuko ziriko nanone zirahura n'ibibazo bitandukanye kandi bikomakomeye. Munyemerere nk'uko twebabwiye mu fiyofunyo twiganukire ku mutekano w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Prezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko bibonetse yuko ari umujenerali yahawe misiyo kugira ngo agandagure Prezida Evariste Ndayishimiye. Umwe muri abo bajenerali yikekwa yaciye ahagarikwa. Prezida Evariste Ndayishimiye ubwoba n'igishikari vyose mu nyuma z'uko hegerejwe amatora. Evariste Ndayishimiye yagerageje akaryo kose mu kwikura ko abasi biwe, ariko abona ko abatari bake mu bamugendana bose boca bashirira mu munyororo. Gushika ubu biravugwa yuko umujenerali umwe wewe nyene Rudendi ari we ashobora kwizegwa n'umukuru w'igihugu. Abandi bo ku ruhande Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko ari abansi biwe. Ni mu nyuma z'uko ari ibintu bimenyerewe nga mu gihugu c'u Burundi, aho Prezida Evariste Ndayishimiye adatinya kumaramaza abategetsi bakomakomeye ngaha imbere y'abanyagihugu, kumbonesha kure n'andi hatandukanye mu bindi biganiro. Evariste Ndayishimiye ari mu bihe bitoroshe na cane mu nyuma z'uko yibonekeje mu bikorwa bitandukanye vyace bikwega akarambaraye ku mutekano wiwe, bivugwa n'amasoko yacu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko Prezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya ariko aragirirwa amabi ateye ubwoba kandi atagira izina, mu nyuma z'uko kugenda avuga yuko Imana yo nyene Rudende ariyo ishobora kumucungerera, naho abizigirwa biwe baboneka yuko nanone bari mu mugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Amakuru dufise ateye ubwoba uyu mujenerali ntiharamenyekana imyidondoro yiwe kugira ngo tuyibashikirize mu buryo bw'idonido, gusa biriko birakwiragizwa yuko uyu mujenerali umwanya ku mwanya ashobora kubandanya aborezwa igufa aho nyene yaciye apfungirwa. Ntiharamenyekana indake canke yoba yapfungiwemo yo kwa Evariste Ndayishimiye. Bikaboneka yuko iyo kave yahora ipfungirwamwo abatari bake bakurikiranwa ku vyaha vyo kugerageza kugambanira Prezida Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko ari akarwi kishinze kumutembagaza na cane karimwo abegereye ubutegetsi bwiwe, nkuko vyaboneka ku ntwari y'umuyisi Prezida Petero Nkurunziza kugira ngo bihagire ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye kugira ngo ashike ku butegetsi, mbibutse yuko habanje urupfu rwa Prezida Petero Nkurunziza. Vyaranavuzwe yuko ari mu bagize uruhara rukomeye cyane mu kugandagura uyo muhisi. Amakuru akomeye cyane dufise yemeza yuko aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Prezida Evariste Ndayishimiye karongowe n'umushikiranganje wa Bergerivin Ndirakubuca batazira Ndakugarika n'igihangangiye General Prime Niyongabo. Dufatiye kuri ayo makuru biraboneka yuko kuva General Jire Ndiho kubwayova mu bagendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uruhagarara rwaciye rwibonekeza na cane ruzananye n'ibibazo bitandukanye biriko biraboneka mu butegetsi bwa Prezida Evariste Ndayishimiye, aho yagirizwa n'abatari bake kuba atacu ashoboye mu gutwara abarundi. Nubwo biruko abatashigikiye ubutegetsi bwa Prezida Evariste Ndayishimiye bamenyesha yuko igikuye kugira ngo igihugu cacu Burundi kimererwe neza ari ugukura ko intwari ya CNDD-FDD. Bibaye mu nyuma z'uko n'umugwi witwaje ibigwanisho nga mu gihugu c'u Burundi wa Red Tabara warahiriye gufata igisagara ca Gitega. Nubwo biruko kubw'amajambo y'abo bagwanyi amenyesha yuko kandi ateguza Prezida Evariste Ndayishimiye akarambaraye, biravugwa yuko ivyo vyose bitazoca bishigwa ko na cane bivugwa yuko umutekano wongerejwe mu bisagara bitandukanye. Gusa igiteye ubwoba n'igishika nuko abo basirikari bariko baracungerera ivyo bisagara badashigikiye Prezida Evariste Ndayishimiye. Iboneka yuko bamwe barungitswe ku micungararo, yoba iyimbonesha kure y'igihugu, yoba iyicubuga c'indege Tiremeke ndada ibujumbura, ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega, ku nyubako z'umukuru w'igihugu, ku kirimba giherereye mu Kirundo, ku kirimba giherereye mu Kiriri n'andi hatandukanye. Ku bitaro bitandukanye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yivuriza ko biravugwa yuko harungitswe abasirikari batari bake kugira ngo nanone babandanye ayo mabanga.
Nubwo biruko abo basirikari harimo abagambanye bivugwa yuko rero badashigikiye Prezida Evariste Ndayishimiye ko yobandanya kwica igihugu cacu c'u Burundi, niko amasoko yacu mu gisirikare yemeza. Tuze kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru n'ayandi ariko arakwiragizwa, kandi tuze kugaruka tubashikiriza idonido kuri ivyo vyose biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mbahaye ikaze mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Dibuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Abamenyesha makuru bacu b'abahingo bariko baratugira amatoza kuri imbonesha kure, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nandi twabateguriye.